irazika histoire y'abahungu batubwira ngo naragupfiriye mugakubwiye ngo naragupfiriye uzomubaze ngo kuri uhe musaraba ko dufiriye ku musaraba ru mugabo uzovyibuka gute kandi kenshi ngo mon peuple périt par manque de connaissance kandi akakana muzo ko mukanyibukira umukobwa azi igitinyiro c'Imana canke umumama takora n'importe quoi mugabo je suis belle tout le monde court derrière moi hari umukobwa uza mu guhingo cyo bose banyiruka inyuma ngo we sinze bafise ikintu baba biriko babonye none uri umukobwa wambaye impuzu ngufi ubanishije bazuka kukwiruka inyuma gute je ndi wa gatanu muhira papa yafise 5 ans mama apfangira nkuze 12 ans ntanguye 7e cyo muramvuga nama ndagisubiramwe aho tuzobaba muzoronka ababona abakozi n'ikintu je nshimangira namanda kivuga namanda kibwirwa umukobwa wanje n'ukuri nta kintu kiryoshe nko yuri inabuja abakozi mubanye neza no muri telefone je narabahinjiye bitwa PE partenaire d'éducation ivyo kuza ngo n'umukozi Imana yatugiriye neza cituma yaduhaye kuba abantu bavyara apa kuvyara ngaha gusa no mu mutima turavyara nimbura umukobwa w'ikinebwe ubu navuze nti mission tuvuga muze ngo twese bavuga butumwa turirimba ama concert Imana yashize ku mutima iki kintu cyo gukita zone de confort uri kuvyifatamo gute muhira kwishure aho ukora hari n'umuntu bavuga ngo arashitse tugira tubura amahoro hari n'uwundi muntu atabavuga menshi mugavuga ngo arashitse n'akagaye kiwe turahona tokuri ubuzi ko wambara neza ukaraba abandi kuryama mu mpuzu imwe mission yawe hi Yerusalemu hari kumenya ngo mfise nyinshi nabibonye reka nume tuza ndamuzaniye kandi ntumubwire ngo narabonye ko wamufise imyo ya mubwire ngo nashaka dusangire turi bene data uri kuri exercer mission reka problème dufise twiyumvira mission ngo nivuga butumwa abantu benshi uheri Yerusalemu exactement ngo wicaranye n'umuntu amota nabi mu kwaha niki kugura Nivea canke izirazinje bashaka kumubwira ati akadimu karafasha kandi utabanje kubibwira uwundi kuko wari kubibwira nuyo ntubibwira uwundi tuzovyiga ikindi geni twiga ku bintu vyerekeye kubika ibanga umukobwa bikibanga ni bake ngiye ikintu Valentine bayumva yo kibwira Delicia par contre nashaka kukibwira Delicia nayo kukibwira Delicia directement rero nimba nabwiye Valentine nici wawe wenyene kandi birakura conscient birakura konse uzobona uririmba uvuga ubutumwa abantu batihana badafashwa kandi atabusambanyo jamwo atakaburegwe mugani kubera iki nturitahura mission yawe Imana yakubwiye ko les charges confiées Imana yakubwiye ko ujejwe uraba bagwaye uvuga ubutumwa wigisha aba jeune ugira isuku uhanura mwibanga yakubwiye iki hama un envoi nditavye Yesu ndaje ibintu mwe hama yarakurungitse waremeye kugenda hama ukugenda rero kuguma kuriho gushika tuvuye mwisi rega ya verbe ya quitter aller quitter bizogumaho gushika ku munota wanyuma ndi mu bitaro ngira sezere canke bangonze canke sinziriye simvyuke ntituzi na ryari tuzova muri inose twabonye ko c'est une mission temporaire aba makara muri mwandike ibi bintu mission ico kibazo kigizwe n'amasupoint 5 mu yandike qui suis-je ni bibazo bitanu bifatanye n'iteme yanje nayo umwigisha yabitwigishije neza qui suis-je gikubiyemo ibibazo bitanu bigufasha kumenya mission yawe niyihe waratanguye kuyikora cyangwa uricaye reka no gukora mission ntibihagije mbe uko ubikora neza urumwitsi kigwa ikibazo ca mbere wumva question principale ni qui suis-je ikibazo ca mbere sous question yavuze ngo kwimenya biri important biri urgent ikibazo ca mbere nico nyene ndinde ica kabiri ndi uwande umva ica mbere ndinde ica kabiri ndinde ndo ni qui suis-je ica kabiri nduwande à qui j'appartiens nduwande kwimenya ibi bigufasha kumenya ngo ndinde nduwande ica gatatu ndihe où suis-je ndihe mva ndinde ndi uwande j'appartiens à qui ica gatatu ndihe ica kane
njejwe iki aho hantu ndi, njejwe iki. Kamishe ngona ko hamye hari abagira protocol, aho usanga ari nabako barentercede bako barasenga, abandi bako bafata amasanamu, umuntu wese afite uwundi akwafata programme. Njejwe iki icanyuma, ndiko nkora iki. Erega umuntu ashobora kubaza icajejwe mugabo ntaba ariko aragikora. Ndiko nkora iki, ndinde ca kabiri, ndi uwande ica gatatu, ndihe ica kane, njejwe iki ica gatanu, ndiko nkora iki. Uratse ushobora kuba urazi ngo ndinaka ndi Vera, ifo kumenya uri mwenende, mwene rubanda rwa sinarinzi wa managura ukamenya ni origine uruwande nawe. Hama urihe, uzi ko ushobora kwimenya. Hama kwera utazi nyene wewe, kujya avuga ngo Bibiliya ni yande, nyene Bibiliya ninde, nyene wewe ninde. Utazi nyene wewe, hama ntuzi naho uri, urashaka kwimenya ukamenya wegukira nde, muga ntumenye ico ujejwe. Nkuko ari abantu bazi ico bajeje muga ntibagikore. Ugasanga akarorero gato ifo ko tuvuga muri vie pratique. Harabaye urubanza tuza guteka inkono zitandatu. Mama rero akavuga ati Ladi uza kwitwararika isombe, Vera wowe urabi ibintu by'ubushaza, Lolita uze kuraba isarade. Umuntu wese akamuha ivyaza guteka. Giraboreka kuma ivyo gucumba ko bisanga twabugize mashanje kwe. Mpaye gucumba camvuga niza n'uburobe niho biryohana ugira simave marama. Sincumba neza cyane gose. Rero mama Rauri yavuze ati wowe uza kuraba ipirawo, ugisombe, ugisote, ugibinibi. Uzi ko mama Rauri aciyaza agasanga nakoze nabizi yashu nagiziki, muga agasanga naciye nteka vya bindi yari yabwiye Ladi. Je bari bampaye ubushaza, Ladi bamuhaye isombe. Nkaca nteka isombe. Kandi ambwiye ivyo, rega ntaduha ivyo ntadusumira, avuga ngo ngaya amahera. Umuntu wese yimenye, tuze kubona ipirawo nziza, tuze kubona isarade nziza, tuze kutubona inkoko nziza, tuze kubona isarade, akaduha amahera. None duciye tuza naho noba nabizi yashu nkavyirirwako, akaca asanga natetse ipirawo nk'iya Ladi, aca avuga yo mu rubanza hariyo pla nta bushaza buza kuboneka. Kandi ntucumuka mu fla ngo nta kibazo ngo hari we yagize baca bayita mission échouée. Nakoze nitanze wanashaka nimba yampaye amahera y'ubushaza ko ajaye na 100,000, nkavuga ni mama Rauri ntiyakuye nongereje ko 30,000, wongereje uratanga n'amahera yawe n'inguvu mbwa wakoze ivyo batakubwiye. Mission échouée. Cyo gituma ujejwe iki, ifo kubaza Imana njejwe iki vya vrai. Hamaze ujejwe iki, mama Rauri ambwiye ko njejwe ubushaza, none we Vera uri kukora iki, akaca shika Vera ukuteka ipira ukuteka isombe vraiment nakubwiye ati nongereje ko n'amahera ati ndanabiguhebeye genda taha ukuntesha umutwe. Hari n'igihe ashobora gushika iyo ni mission y'ishu agashika gasanga ati ko nteka bwa bushaza bwandi ko nteka ibintu bidashobotse. Kandi n'ubushaza n'ibirungo yambwiye ni vya bindi nyene ibidashobotse ugasanga babivuga mu mayentena mugabo sivyo. Bavuga ngo bakora cuma ngo baragira gutya ngo bakagiramwo gutya bakagiri. None nko cyasanga nako ndiyagaza mu mutwe amavuta nimba hari myimba nkamadanya nkata ikaroti, aca avuga ati Vera okay witanze ukuteka ubushaza nakubwiye kandi ibirungo vyose nivyo n'amasafuriya ari suku mugabo kubikora muri façon nta suku. Niyo mpamvu ku munsi biherezo ngo azovuga ngo mviraho sinigeze mbamenya ati mana narigisha abakobwa naraheba konje yanje kugumana n'abana muhira nkaza kuko konje ibiheze mana naritanga nkaduga ruguru nkagira iki nkatanga uburyo nkatanga umwanya turabikoze ariko swat wakoze ivyo ntakubwiye ce wakoze ivyo nakubwiye bikora muri façon itariyo ce ukabikorana ubwibone. Chelsea Ladi mwantumiye none igitoro kirazimvye ninda nkura mu Kigobe. Mama Rauri ngo ivyo vyahora bibaho mu bakozi b'Imana. Nubu biracariho nkabaza Chelsea bitoro biragoye naho mama Vera ntacu ufise yego ariko mutaturipia nauri ni tike siko bavuga nubu birahari wocu ubimenya uri mu makomite pastoral to nkavuga nti je simpaguruka mama Rauri nahaguruke ce Ladi nazi na utabantore kandi usubize wowe wankuye nk'ikizino. Uzi kutashe muri Imana kubaza ngo we Vera wigisha abakobwa bagirira umumaro ubwo bwibone wagize no igitoro canje gamana pa konti bibiri ivuga ngo ntaco dufise tutahawe nta nico turi tutagizwe. None we Imana yakubwiye kujejwe iki, urakora ivyo yakujeje ukubikora ukurabikora neza. Nduwande kiroroshe kumenya imbere ko tuja mu gusozera.
nous appartenons à Dieu 2 fois. Twapartena ku Mana 2 fois. Imana yaraturemye itangurira igice cya mbere 26. Muze murandika nduwande kuri nduwande cagira entre parenthèses itangurira igice cya mbere umurongo wa 26 havuga gute ngo Imana ivuga ngo dukore umuntu mu ishusho yacu agira uku nuku ngo aganze ategeke. Genèse 1:26 aganze ategeke urumva Imana iraturema mugabo mwibuke 1:26 kwandanya kuri 29 mugabo Imana imaze kuturema haraje icaha ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana ngo umwe wese ari mu nzira izimiza twese nous sommes égarés twese turazimira. Zawivuga ngo c'est l'Éternel qui nous a fait nous sommes ses sujets ngo turabaye tumaze kuzimira ntiyaturekeranije yakirungi ku mwana wayo ikunda aradupfira zike histoire y'abahungu batubwira ngo naragupfiriye mugakubwiye ngo naragupfiriye uzomubaze ngo kuruhe musaraba ko dufiriye ku musaraba ru mugabo uzovyibuka gute kandi kenshi ngo mon peuple périt par manque de connaissance ko umuntu aragira ngo yaragupfiriye ukavyemera kandi uzi ko atahandi hantu ni Yesu yadupfiriye yofuma avuga naragusariye birumvikana kuko nyene yosara mbwa si vya vrai ivyo kubesha. Yesu araza aradupfira acagira ico bita inuza rachete donc ubwa mbere turabi Imana kubera n'umuremyi wacu ijya kabiri tuapatona ku Mana n'umucunguzi wacu iyo ashaka ari kubivamo tumaze gucumura tugahona yo kuvuga ati mwijuru barakwiye abampimbaza mugabo iraza iraducungura nduwande ako ibindi twabivuze ko byo kumenya ngo baguhaye iki uri kuragikora neza nukuri nimba wumva ngo uri uw'Imana yarakuremye ugacumura ugafikazi kakurondeka kwigarurirako none wumva wokorera nde vraiment mugatuma turirimba iyo niyo Mana nzokorera n'amapendo iyo nyene iyo kandi gukorera Imana kwacu sukuririmba no kwigisha gusa twabonye ngo gukorera Imana yacu kogira ikimazi twabonye ko ari kugira iki ngo mutange imibiri yanyu kora ku mubiri wawe gutya kora ku mubiri gatonya kora nimwikoreko ikoreko mutange Imana yizi ko imibiri abantu turi tetu surtout les femmes et les filles ngo twigira bitumingi ushatse twigira bituminga aha tuyoberwa twese kujya kubaza ni womye kutwigisha ati haga hari muri gerezo ubu turi kuri plage none kuvuga Valentine twacha dutubirana na Gadiamera ya nyene ukashaka kuri plage nambaye kora na bustier na soutien hejuru na chevière zibiri uvuga ati Delicia sha muvuga ngo abantu ngo ni kamere wati ndamuravye wa muta hari gushiza ngo yaye ngo muri église ngo ndafise uko naye nambaye no ego nuko tutaje twavuse kora tuje muri bingene vy'aba jeune mugabo nubwo ama standard y'ingene twambara ku kazi no muhira turabami n'abahereza hari standard zigumaho urambaye iyo kola n'ikintu kirekire cisoneye kola simbi mugabo wambare kola na bustier tukubone nk'ugiye muri scanner tubona amasambusa yose yiforme ivyo bintu nibiki vraiment ngo ni kizungu satana ko arabesha abantu uruwande tu appartiens à Dieu twavyumviye igitega ngo hajya hano gutya ngo haba hiformye ngo dusambusa okay ambara ipantaro ni bona je mwanda yambara mugabo ambara ikintu gifuka basi ngaha amara kwikuta habona sinzosubira kuza muri anniversaire yawe yari yabuze ivyo ari ivyo ngo nibiki ngo bimbwira kwambara ipantaro sibi mugabo urabuya ubuhaharawe harawe n'abakobwa bambara birebere muri église mugabo bafise utuntu duciriye ngaha no du clap top dura nkako kateme sinenda kazi nani kari gakenewe hambavuze ngo mikono juu kwa Yesu ntushobora kuduza uzumva ngo ntiza echarpe n'ijipo zigera ku mavini bon mugabo winziduze yicaye imbere ya pastor ngo ntiza echarpe ndayishiriye kuko igutize ni echarpe yawe bon ndayigwa nyine kuba nta kundi yene uburi tetu nukuri mugabo ibintu byose navyo birafatanye n'imyaka buryo ko umuntu agenda arakura hari ibintu ugenda uravuga ngo ibintu ntibikenewe vraiment ega rimwe Paulo yavuga ngo byose turavyemererwa ariko si byose bitugirira ikimazi ngo tugira dusambuke nozuga umusambuka uzokuba kwa ryari ngo tugira dusambuke
dusambuke uzi ko nawe ufise umufiyanse wawe mwubaha imana mugira iki gusohoka ni vyiza bwa mukobwa wa musohoka imisi yose musiga itanda ntuwakoropa ntuhindura ishuka ntiwiga uzokwa musohoka uzinjira ryari umvura umukobwa wo hanze nyene hanze ngo amaraso arashushe nta kibazo bazogira igihe ahore uca uvuga ngo si j'avais su iyo menya rijambo n'iryo jambo rya mbere ribisha mission sur terre ni abanyefeso 2:10 Ephésiens 2:10 ngo kuko turi vyaremyewe twaremewe muri Kristo Yesu ngo kugira tugendere mu bikorwa vyiza Imana yateguye kuva kera mugabo muri ivyo bikorwa vyiza vyinshi mwose arafise icajejwe opitani dushobora gusanga abantu bose bagiye gukura amenyo umuyobozi w'ibitaro yavuze ati hariya naho abavyaza hariya n'abavura abagwayi ibi nibi Ephésiens 2:10 ucuze kubaza Imana ni wataca nkuri ngamana ni ko ibikorwa vyinshi je wandemereye iki igishobora kukubwira ati we nakuremeye kuzohora usengera ubwoko bw'Imana mwibanga atanubiza uwundi ati nakuremeye kuririmba uwundi ati nakuremeye ibi nibi uwundi ati protocole ati Imana reka Imana yacu ni nziza ngo c'est moi l'Éternel qui t'instruit ngo nzokwereka inzira ukwiye gucamwo ikubwiye ngo urumuririmbyi ikubwiye ngo vera wigisha abajene ikubwiye ngo uraba abagwayi ati Imana namenye charge okay ndabikore gute question ya mbere muri quelle est ma mission sur terre question ya mbere ni quel est l'objet de ma mission aya ma question gira muyatahura ari ngaha nibi dufate je vera aho nkora ku kazi iyo umuyobozi umukoresha mbwiye ngo ndashaka kukurika oya mu cibitoke ni hafi kenshi turataha hari gihe bambwira ati genda ukorera imuyinga canke ingozi mu rukecu hari matière première araza akambwira ngo hano umuyobozi nimwumva mvuze umukoresha muce mwumva Imana nimwumva mvuze vera muce mwumva wewe umukoresha arampamagara kandi bigenda gutya arashobora kumbwira ati vera turi le 2 juillet ejo nzoguha mission uzogenda le 15 juillet nkuko ashobora kuguhamagara ngo genda ubunyene dépêche toi ibintu birabaye nabi muri usine donc umukoresha ariyo Mana waturemye ni wamenya kwa guha short notice nico bita akubwira ngo nzogutuma nzoguha mission ari nko kujanze bari kubwira nka mwava ashaka nshobora ati nyaruka ubunyene turakatishije indege ivyo kwa ngo Mana ngo ntiwabanje kuntegura we mucanga ngo Mana ngo ntitwize hamwe sino kwiga hamwe n'umuremyi il est créateur nous sommes créatures muri Yeremiya ngo l'argile et le potier ngo mbega ibumba ryobwira umubumvyi ngo vyukura bumba nibiki twe turi bumba mu minwe ya le potier umubumvyi ishaka ikora inkono z'igya batwa bakoresha mu guteka ibijumbu ishaka ikora utunutu murabona ibumba rivuga ngo ugira nkoresha iki mbwa twinje tuvuga Imana ikubwiye ngo hebiki shaka iki ngo nguraruzanye nko kubwira Imana ngo iraruzanye je muravuga nti hari irashobora kutakwi abantu bundi bazi nuko Imana ihana irashobora kucire kura kantu gatukaribwa mu nda ngaho atashano wari ukacubeshera abantu ngo nababanyi banzaniye ngo bitumbura ngo Imana ni igitinyiro kandi umuntu amenyera Imana aragowe nuko twivugisha ngo turi mu gihe c'ubuntu mbwebwa ngo ndubi igitinyiro ngo niyo ndiko ndakora ntawo nkora mu nkokora abagore n'abakobwa abamama n'abakobwa twumya ko Imana itinyitse niyo kubwira ngo hebi impuzu amabere agendera hejuru ngo uvuge ngo oya none ukwaye ingwara isaba kumara ukwezi mu bitaro urabona turi mu bitaro je naherukayo nivyandinge no wambara training pinjama nta niso tusura kwambara kuko ntibikunda Imana ikachikubaza buke bataraiza n'amaserumu ya kinini ati wavyemeye ati Imana nukuri navyemeye muva mu bitaro vuga ati ntiyari malaria kweri barabazimu ntabarabazimu Imana ibagira kwigisha kandi akakana muzo ko yimukanyibukira umukobwa azi igitinyiro c'Imana canke umumama takora n'importe quoi muri ivyo mu Giswahili yavuze ngo akinita nitaitika ngo nitafanya kazi ya Bwana mwumvise ko gukorera Imana kwa mbere mu Baroma 12 gutanga imibiri yanyu wenda cyari jeune I have a good shape rigari kuvuga ngo ibintu nyene bisanzaraye ni vyambare baradi na ba mama ukunuku twe turafisa amataye twerekana dusa amataye use taye crayon ugira usongore nde wewe ego nituvuze ngo ni wambare usanzaraje mugabo yabivuze mama pasteur nga hari intege zose zija hejuru niki ukacuza ngo Imana ngo nagasusu yabivuze ngo ari mukobwa yambara nukurera amajipo mwambara ukabona ko agasusu kagira gaturi kukamenga winje muri scanner ire kure to ukabona umuntu nyene no mukuduga nga
no mu kuduga ubona duga agira gutya ubona uretse ko hari impuzu uri umuririmbyi uzi ko utava uririmba ushobora kwambara ngaho yisoneye mugabo hari n'indi yisoneye kubera bisaba ko aza kuba ari yevaze nduze rigera ku kazi nkaba ndayambara mugabo nimba cyagiye nigisha mu bamama nzi ko nduga podium yari ikwiye mugabo haca ko cyerekana intege reka cyo tuma Imana iduha ubwenge Yesaya 11:2 esprit de conseil esprit de sagesse ambara accordingly nahuri ku kazi rero umukoresha ari we Mana arambwira ngo vera nzogutuma imuyinga nivyo bibitaro ngenda babwira nzogutuma imuyinga uzojayo le 10 juillet uveyo le 30 juillet 10 juillet ni début de mission 30 juillet ni fin de mission muvyumviritse abanza kumpa ordre de mission ordre arategetse kubera ni Imana numukoresha ordre de mission vera uzoja imuyinga kandi ntuza ngo yaye ngo je na prefera ngo imakamba cyangwa na prefera mu Rutana uzoja imuyinga iyo ni ordre de mission ya mbere ya kabiri uzoja le 10 juillet début de mission ou veille le 30 juillet fin de mission durée de mission 20 jours mugabo ntahereza nga akacambwira objet de mission ndashobora mubwira ati none nzokora yiki objet ugiye kurondera matière première ukunuka iyo ni objet de mission ati ntugende ati ko uzoshikira mu hotel ushikira mu hotel ushikira amajyango ntavyo nzi ku munsi wandikiwe 200,000 par jour bazita frais de mission n'Imana natwe yaduhaye durée de mission kandi muri iyo durée ino kwisi barakubwira ngo uzotangura le 10 juillet le 30 juillet twe twabonye twavuze itariki za anniversaire turazize ariko birateye ubwoba ntituzi fin de mission iyumvire twe duhabwa n'abakoresha bakatubwira début de mission na fin de mission ugakora neza kugira uzane rapport ariko urazijya ari wavuki ndazijya navuki muga ntuzijya uzotahira à combien plus forte raison dukwiye gukora neza kuko na mission ndashobora kumahereje mission n'umunsi nkataha mu ijoro batangonze ntagwa nkasinze ejo bakamvira nkasanga simvyutse kandi ukacuza ngo arakenyutse ngo satana namuriye no mu ijoro bavuze ngo ahereje kuri gehizo arahejeje abandi bazobandanya nibigiye muza murigirisha ngo je sinzokorera Imana ngo sinzoyumvira ngo ndabivuyemwo hake mu ijoro ntibari gutako n'umwanya uzi ko muri ivyo yavuze ngo ni vyiza kugukorera mu gifaransa bavuga ngo quel privilège d'être à ton service Seigneur iyo uvuze ngo ntavyo nkora ngo ntumye singenda cha tuvuga tuti ahubwo vamwe ureke kubindobeke bari baje kuvamo twe dukore tuzi twagiriwe ubuntu ibi bintu tubibonera kuri Yesu na mpemu yera Imana yari kuza kwicungurira abantu kandi kabikora muri 1 minute tic tac ndabacunguye amaraso mbwa yivuga ati Yesu ubanze upfe mpemu yera ubumwitsa Yesu na mpemu yera barumviye Imana yari kuza kuvyikorera Imana ikihamanda iha mission Yesu na mpemu yera ngo baze gukora igikorwa cyo gucungura nawe Imana ikwira guha mission erega Imana yarishoye kuza kwigishije abakobwa n'abamama yarishoye kuvuga ubutumwa yarishoye gukiza abagwaye yarishoye kuririmbishiriza abakerubi bakaza ni wumve muri catholique twaririmba ngo c'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ abataciwe ntibahanze ngo nubuntu bugiriwe urazimwe nje manje mvyutse nzi ngo ndabibonye cyambwira umwana ababwira abankira ati tuzoje gukorera Imana tuzoje turonse opportunité yo guserva Imana ariko urabibwirwa ngo nabandi ntibobikora birekesha urabe question ya mbere quel est l'objet de ta mission nama question tanu niyo turangirijeko quel est l'objet de ta mission ibintu muzobe muvyibuka Imana yaguhaye mission hanigi utabuyizi quel est l'objet de ta mission objet muca musurinya objet no kuvuga icujejwe gukora nibondo inkaruguru batambwiye ngo genda nibo mama here yo kuzobaho batambye igihe nzomarayo burya n'ama frais de mission bayaguha sur base y'imisi uzomarayo uri mu Burundi baguha marundi ugiye mu gihugu cyo hanze baguha suivant aho hantu quel est l'objet de ta mission deuxièmement quelle est la durée de la mission rero Imana ngani wayibaza durée Imana mu bwigenge bwayo ndi kugira ngo uzopfa ryari mugango ntaco nzokwa ntibiyabasavye akabanga hanigi Imana uba wegereje gutaha ikabikubwira kigacisha mu wundi ikavuga yaharabibwira ati ndi mu kugusarura hari mu kugera muba mubanye neza kujya kwa Enoke
mugabo ugenda wigumura wibabure mwavuga ukazura setting ubwira Imana ngo rindira mugabo igiye ubwira ngo Vera nzogukoresha uzokwiza 39 uzoshika kuri 75 Vera antuko amageneration ari imbere utegezwe kuzoyigisha nigiye kubwira ati Vera mu kwicuna rimwe ku mwaka ifo kutaharageze Imana nakuze ndi imfuvya abana nabo ndababona ifo kutaha kandi ubwira ati Imana kubera iki ntibikubye mbwa ikavuga ngo reka ndagucura amahoro natwe twicenga nk'abantu menga turabanyeza mu bisi no iyi durée de mission si ubaza Imana wora baza Imana objet de mission Imana ushaka nkora iki hama durée de mission quelle est la durée de ma mission ni kugira umenye kuzi date d'anniversaire wavukiyeko muga ntuzi ryari uzopfa ntuzi n'ingene uzopfa mwe tuzoca mu bitaro tugwa n'indwi zitatu abandi arrêt cardiaque abandi bagwe muri douche abandi bazobagiye kwibaruka bapfe nimugire ubwoba ngo tuzova dufa tugiye kuvyara sije ndikunda bivuga ibintu vy'Imana birateye ubwoba Bible ivuga ngo servez Dieu avec joie et tremblement ngo mukorera Imana munezerewe mutazira mujya mwambaye muvuza amatowazi muga ngo mujugumira Ecclesiastes ngo muhinda umushitsi ngo kuko Imana iri hejuru ngo namwe muri kwisi ngo maneno yenu yakuwe machache niyo mpamvu udashobora gushavura ngo bama baha mikro bajya ngo ni bama bama none we mikro uyishakira ikintu just kugira kandi uri kuri mikro baguhaye ucuza wambaye izindi model tutazi kandi ngo impera yawe imbere y'Imana yaheze uri imbere kuri mikro kugira babone ngene wambaye uje inyuma Imana cyo gaturu muririmbyi wa muji inyuma kugira niyo bako baririmba gume we intercede muri abo baririmbyi arimo abasambanye ntibamenye ko ari mu intercede ibintu byo mwibanga durée de mission ikimumenye ngo turaziga ari twavutse anniversaire twese turazizi zanyu ndazizi zanje za 5 October mugani tuzi yari tuzota ntituzi naho bizoca kandi bose bigira ngo tuzogwara imisi 3 ngo Imana iduhe dutunganye hari nabagiye ngo bagwa ku mapodium kuri ko zo umuntu araguye wari ko wigisha ngaha wamye gusambana wamye no kugira ibiki wamye tuka abakozi ngo wamuhimbiriwe waza reka mwe mwibaza ngo ivyahango no gusambana no kwica gusa nko gutuka umubone wawe ngo wamuhimbiriwe bisiba ko n'umubebe wakurabira nawe azomuha ubuhimbiri inzambi ivuze Imana ivuga ngo Vera hariya watukana iriba rimwe rivamwe amazi asosa warazuga haririmbisha neza muri eglise wanyu ukigisha abakobwa ushika myugashika utuka abakozi hariya iyo ni mutabimedita tuzoguma gusa twisiga tubegwa twimvira by'ama mariage naho tuzokora n'ama bride shower nibiki tuvyimvire mbwa tuzi ngo vyose yabivuze bizohera mariage zirahera amashuri arahera hari abagiye biga baje kugira amatezi ya medicine paf ngo acagwara mu kumutanga suite acagwara agasama yangwa rutayigwa yuri umwana ikimu ikagwaye ese yakwa ntabone yaciye afayije tezi mu y'Uburundi abavyeyi bararira baravuga ati niwe twabona ko ari rukiza ukimvira za syllabus zo medicine ukacufuta na yari za syllabus za 1450 page urushirako ukacu ndababaza Imana mwe ntimuna kwiteye ubwo ikakure kugaheza medicine hama ntunakore gugenda 1000 francs parce qu'il est souverain mugabo je suis belle tout le monde court derrière moi hari mukubuza mu guhingo cyo bose banyiruka inyuma ngo we sinze bafise ikintu babiko babonye none umukobwa wambaye impuzu ngufi ubanishije bazuka kukwiruka inyuma gute nuko ufise impemu ya envoûtement na séduction nabo bahungu bafise séduction n'abagabo ce qui se ressemble ça semble ngo nibango ningorora itango ntibamwegera ngo ntibamwegera bien sûr warabonye amasazi yirukantu hari umuriro nta sadi ishobora kwipoza ku muriro ivyo rero wumva ngo banyiruka inyuma bose bien sûr murasangiye impemu ngawuzuye umuriro nimbo biruka inyuma gute kandi ugasanga bobeza cyane mu maso b'amatayi buzuye mwe mu Imana mugo gasanga wewe uranasanzwe guri myiza mugabo kuhinguca sinzi ivyo ari byo ngo nta rwo ndi mwiza gukubasira mugabo ngo tout le monde court derrière moi bien sûr les mouches courent ari poza ma poubelle si ivyo bisusure n'amaguru meza bashi bahagaze ku bisusu abantu twangu je sindumubaji ngo sindumubaji ngo sinicaye mu munyu niko muvuga uzowicaramwo hagere amanyamahera umaze ubaye umugore wowe urubitubwira ubaye umumama hari ama illusion avaho reka tunagacishe ko muri fiançailles nyene twami tukavuga ari Gitega twagiye kwigisha il y a 2 semaines muri fiançailles ni munga kumubwira shushu anje shu wasinziriye ateza kubikubaza kandi ukabaza sheri wawe ati kwe kutigeze umbaza ko nafunguye akaca kubwira anje ngo telefone yari yazimye uramaze kubona umukobwa baza umufiance wiwe ngo telefone yazimye gute none mwe ntimuzi ko telefone zizima ziba hidesharge mukabifa ngo yapfuye ngo kwe kutayisharge nta matara yahari ngo kutaharondeye muga muri mariage mwa mukunda mbwa ntimwe mubazanye ivyo neje mu mandindira ko papa zombaza ngo sheri wavuye muri gerizo wafunguye no kwishwa n'inzara ntegetswa kurya nambaye ikanzu nziza cenka begwa abana barabimbwira canke
abakora muri akavuga ati waberewe ce naje nkaje mu urashobora kuvyibwira ati Vera uraberewe kandi utwenga ukavyibwira mbwa ivyo urindiriye ngo ntiyabikubwiye umugabo muri mariye ntiyabikubwiye apana ko atagukunda akubwire kuberewe gose wasutse neza atari ko urabona minerval atakora abona loyer ngo niyaguhaze les priorités zahindutse niyo mpamvu keneye kumenya durée ya mission yawe niyihe kugira uwo mwanya ufise ukiri umukobwa uri mu rugo kora ivyo wagenewe gukora kuko ivyo wahawe gukora ufise umwanya muto. Troisième question, quels sont les frais de mission? Frais de mission baraduha amahera y'ihotera aho turara y'ivyo kujya tujya bakanadushira ko ya imprévu nimba yo bampaye pour 20 jours aguye muri 600 000 hagiye avuga ngo reka tugire 800 000 nta ubizi vyo bagora badita frais de mission. Izi frais de mission ni wahereyeko. Frais de mission Imana iduha nizihe? Nubwo bwiza Imana yaguhaye wa mukobwa ubwo bwiza Imana yaguhaye ni frais de mission kuko bandungitse bakambwira ko nkorera imuyinga bakam durer 20 jours bakam ivyo nzokora bakama n'igipapuro baraduha na ordre de mission kugira dushibugara amabwije bavuze ati mwe murababandi tubereke societe babazizi. Frais de mission tuzogira iki tuzokwambara iki tuzogira iki ntimuzi ko n'ahantu abantu ba mission bakagenda muri iyo muyinga mugabo ugasanga ntibakora akora akazi babahaye bakaca bigira muri ryoha yawo reka nungaha muri twigo bakijijwe abantu turi muri ryoha kandi turi mu gakiza tutako dukora ivyo Imana yatugeneye. Ama frais de mission nubwo bwiza Imana yaguhaye nayo mafaranga nubu buzima Imana yaduhaye nubwo bwenge bwo mwishuri nayo matala nizo ngabire mwahawe mbwa kimwe mu mafrais de mission Imana yambwiye ko ndababwira ko arico cyanyuma ni mibabaro duhura nayo. Je Imana frais de mission yampaye wari wavuze ngo nze gushinga intahe muri 5 minutes simvuze ngo ndaryohewe ko nabaye imfuvyi je ndi wa gatanu muhira papa yafise 5 ans mama fangira nkuze 12 ans ntanguye 7e riri Imana muri frais de mission ya mbere yampaye ubupfuvyi kuko kumbure ku mutango warahabonye iyo nagumaho abavyeyi bahari tujya tunywa twiga tworohewe hari Imana permeta ngo reka abavyeyi bagende canke umwe agende nibike cha tuvuga ngo ngwengo wacishe wuguruka amaso twe tubaza ngo yengo nukuguruka amaso ijya ni frais de mission kuko twagiye kwa mama Joël twe twagira une fois la semaine chaque mardi 16h à 18h 16h à 18h hajya Restore Hope no mwagira une fois le mois. Imana yabonye ati Veria tabura abavyeyi yari kumenya ko gakiza kumbure kuri ico gihe. 2 yari kugira ngo yigishwe sur la sexualité le copinage niki Imana irabipermeta abandi ipermeta ko bapfakara bakaca bamenya Imana kwera Imana ibizi ngo Vera niyaganira n'abantu b'imfuvyi bizokoroha azobabwira icazi ivyo uri kurabaha abavyeyi batumvikana niyo ni frais de mission ubwo bukene mubona muhira ngo ntibizokwama biruko nese ko muri vyavuze ntibizokwama biruko ni Imana ntamwiga ngo mbayenda kuretse gato. Frais de mission zawe nizi turashima Imana ko muri abakobwa beza turabishimira Imana muga nimba muri beza ubwo bwiza kubikoresha iki ni kugana n'abahungu baza batakijijwe ubabwire kwa kundi ndakijijwe no kubwira ati tureke ibasi byo gukundana mbwira Kristo akamenya Kristo kubera yakwezwe na bote yawe ntumva ko ari frais de mission. Ayo mashida muri ko muracamwe muhira uko wakuze mama yakuze ateseka are rumwe uko kuntu mama we yapfuye papa kacazana step mother mukaso akaza kakujya umutima akakugirira nabi iyo ni frais de mission Imana iguhaye kugira ubibone ejo nawe Imana iguhingure ejo ni wabo mu mama mu rugo ntuzufate n'ababa abavukana n'umugabo bazoza kubi wawe uzovuga ngo narabibonye birababaza ni frais de mission. Les frais de mission nubwo bwenge nubwo bwiza nayo mafaranga nivyo bibazo turiko turacamwe yobu yavuze ngo umuntu akiri mwisi abari mu ntambara ivyo bibazo kurahura navyo muhira aho mujya mwatesetse niyo ni frais de mission kugira umenye ngo byose ntibigira gutya ejo ni waba mu rugo rero baramukaze bazoza bahabe cenyo ko bukwe nguvye ngo niba nkurireho Imana izoje kubaza ati ladi wibagira ningoga ucuvyibuka uzure niyo umuntu ahaze Pebwa bo numuvye yakubwiye ngo ingukorope Vera ngo mama ndashonje okay bagacumba bakazana inyama Vera ingukorope rero mama ndahaze ati ndo nushaka ikiga Vera yacabwa ngo ntuhaze urahimvye umva urashonje ntukora urahaze ntukora niyo mpamvu Imana permeta ko duca mu bintu kandi shaka twisondeshe imisi 40 ibibazo biravaho mugabo hari ibindi bitegetswe kugaruka kuko bitagarutse twoca tubaye independent ku Mana bitagarutse twobaye independent ku Mana ifo ko tuma tudependa ku Mana. Mwabakobwa y'ama blessing mwagize uvuga ngo bahungu bangahe barampevye umuhungu namuhaye umutima wanje wose
kandi bigenda bamama bazobireke hari igihe umukobwa abwira umumama ngo abahungu umuhungu nari namwihaye dukundana imyaka 5 turaryamana turagira iki arampeba ngo none ngo ni igihugu capfakaye ngo nitwabibagiye ko vyose bihera oya bamama ivyo ntitubireke ifo ko umukobwa umwumviza ukamubwira ngo mpore apana ngo sisi yubamye oya hari abamama bari dure no mugira ngo mpore ati nakuye n'inda ziwe zibiri ati mpore buke akajambo mpore ni keza kandi abavyeyi ntibakunda kuvuga mpore uzoye n'umwana apfa gusitara wantubona ijambo mpore ryaravuyeho barayitubwiye muri vede risera for pass mpore mu gikone cyabotse muri eglise umwana juste aciye ku isahani iramenetse n'ijya kinyeretse wowe ugenda utabona hama je ngo nciye nca ku isahani je nciye ku isahani abana ntibambaza ugenda utabona nkikica ko camvuga ngo kwiki mushira ibintu byose mu nzira mu ntega urumva umuvyeyi amafise hano yikura wowe wiciye kuri umwana ntubona hama je nciye ku isahani mwabinteze mferero ninda dusigarara barera abamama kandi abamama turi dure akandagareje abantu muri ngaba mama ni mube souple avec les filles uranagira gucya ndi mu muduga rero none ngana gucya mu muduga nkasanga uhagaranye n'umuhungu haya kuri clinique haca mpagarara ngo ivyo rimwe nibiki ngo n'umwijima oya hani ngiye bakora muresha aheje kumubwira wi nawe ukacubabwira ngo bari mu mwijima ucureka mwe bagembera ukavuga ati we nababonye te banze yegekwe ntimusomane ku muntu watwara bibujije wa munsi ati na kandi ugasanga yagira somane ku muntu mbambaye nko mu marayika Chenga chankira kusona nibiteri nkanarinda gukumbuye ivyo gusomana bice biva mu mutwe ati noneho ucugira nk'ubonye Yesaya umuvugishwa Yesaya hari abantu Imana ikoresha nk'ivyo Valentine ukajuja kuramutsa umufiance nkavyuka ntarinda guheruka ni telefone Valentine ndamubwiye tuje kujya brochure handa gutelefona ugiye kumuramutsa gwaye malaria yariko arakubwira ngo wambaye neza akora gukora ukazuna vira arahamagaye ukaca wibuka kaza wumva abari Imana iradukunda amafrais de missionnaire na ivyo bibazo muko muracamwo sivyo kubica nivyo kubahingura kugira mission y'Imana tuyikore neza ordre de mission sera iguhaye ngo henda bahaye ububasha bwose ordre de mission genda mwisi muhindura abantu kuba bigishwa mubigisha ivyo nabageze Matthieu 5:13 nk'abakoga n'abagore ngo nous sommes le parfum de bonne odeur nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde namanda gisubiramwe aho tuzobaba muzoronka ababona abakozi n'ikintu je nshimangira namanda kivuga namanda kibwirwa mukoga wanje n'ukuri nta kintu kiryoshe nko yuri inabuja abakozi mubanye neza no muri telefone je narabahinjiye bitwa PE partenaire d'éducation ivyo kuza ngo n'umukozi nawe ndamugira derisanye muhira twe dusangira ku meza ne ntubize twese bashyize ku meza twese n'abarera nivyo kuko nanje aho nkora ndumukozi kumbira ivyo vyavuye kwa nakuze ndi imfuvye kandi abakuru banje bandeze bavuga ngo abantu bose utashimira guza ama brochette niko sandari yanyigishije uguriza bose z'abama Evina bazowe nabantu wana Vanessa abakobwa se twa Vanessa bose bakajya kubera ko kunushaka brochette nujye tekara yishaka ifo hamubona utari kuyikwiza cyatuwaca twene n'umwatu ukayira aho hantu kubera iki nani 20000 gusa zababireka twirire hanze mugandi ndazizana nzitekeye nujya rero umwana arakeneye brochette mwatetse isosi nitwacumba abakozi nibagisosi bajya ubugari n'ibiharage wibagiye nuko aribo batetse iyo sosi boshiramo na poison kubera iki ubwenge buke gasanga mama ngo mwishire ku isosi kubera iki mwishire ku isosi kubera iki hamejo nkaca ndirimbisha papa na mama muri eglise exactement urabizi vyonye isukari wowe urera umwana ninde kwikoje woje kunyuca inga imuyingi wanyu mwarakinyu weje ukaca wambara gutya ko cyuza imbere rero ninji ahera cyane mwijuru kaza wumva ngo shira muri mute uyo nitwumviriza nibigivuga ngo je ndi Imana sindaba nk'abantu size umukate mu gatondo haraba abana bari amatartine no mu mama muzima nize nkavivugizo nkajari imyere nkigisha mu university nkarura amatartine 13 umubona tabona shitse 13h nkasanga era amatartine 13 hasigaye 9 Vanessa nindi yakwiba amatartine ane ngira nkamwe mwirakora kuraba mwijuru butatu butagatifu wako barakuraba nko bakiri wako bahimbaza Imana ishobora tirindira ugeni madame Vera ariko avugira tartine zine hama ngo ashaka onction yanje ngo nkorere nindi yaziriye zine imikatira zimvye isukari ntayihari mwe barabizi ngo bleba yaheze gute umukozi yagora akaremba ngo mabuje wonyegeza imbere kwa muganga mwe ntimwagendera ku nderuzo wagendera mu muduga kuva ryari nivyo bibiri ivuga ngo ku munsi w'iherezi izovuga ngo hoshi ahicanyuma cyitwa rapport de mission uzoze swati mani kubwira ngo ivyo nakubwiye si ivyo wakoze ati canke ivyo nakubwiye warabikoze wabikoranye ubwibone ndebebwiye kuri muri abakobwa muri abana bacu cisha bugufi
wasize umuhira wibikiye umuneke umwe umuhwi umwe urashitse nk'ubushitse ukazoza umukozi ninde yari y'umuhwi ninde yari y'uyu muhwi urabona umuhwi ninde yari yerubone yanje kandi ibyo kenshi ntibigira abahungu abakoga n'abamama abakozi ababone baprofita bakoragaburira abana akacishira kwa kamayoneze ujya mayoneze nkande ujya ketchup nkande no kubaza ketchup ikozwe muki wo bivuga aho nukuri ibindi ko ndavuga si ibintu nanje no kwicira ku rubanza umwana yo bivuga cye ba Valentine bamamuhira iyo atari hafi n'umubona arashobora kuza ngo n'umunsi turarane turaganira nti kuma ngaha mwana tugatera inkuru tukavuga ivy'urugo kugira umuntu ngo vero urakomeye urashobora kurana n'umubono urana n'umukozi nanje ku kazi ndumukozi murambona n'icana na patron tugasangira kavuga atayo manyamufisi n'Imana ntizoguhezagira n'umukozi wone uri umukozi aho ukora kandi uri umugore naho yo bari myiza afise amanyama aca bamubi ntimurabona abantu beza bagira make up mugabo baba bikwera inzigo n'amanyama n'abandi dusanzwe mugabo turavye ucuruhuka sivyo garinga yara batako baratwenga ngo turuhuka gute udashetse kuruka nuko ari impemu ziri muri yo zitarizo kuko je nuzuye umwuka wera nivyo rero mweko tuzotanga rapport de mission nituba bakoga n'abagore baciye bugufi buzuye ubwiza bw'Imana ivyo bibazo urimwo ibibazo ufite none hamindi nayo nzaharura inzira mu butayu ivya kera mwe kuvyibuka nakunze indirimbo yaririmbishijwe mpande yiraba hama dukundana kanyuma dukundane abakoga n'abagore turagwanyana muri mission nkaje nciye mbona ruhita atambwe kugirisha ama conference mbona amafishi ukazonda baje nkama ivi tujyamye ngo mbe ibintu ngo yazigiye kuri General ngo yahora aje ku mafishi ngo tuzomutobera inzigo mu bagore haza ntiradi Lorita bega birabaho Lorita atambwe kwigisha abajene cyane kandi nutse ko yagiye kuri Scape Press aho namanje yashaka kuja kwinyicira isoko irihe Hachambaza hewe abagiye kwa Lorita mwabonye hitavye abantu banga hitavye abantu disi ntibaramumenya nka jewe we Imana izogukubita Imana irateye ubwoba ibintu nibiraba effectif yabuzuye n'abatuzuye biraba abantu bafise imitima itinya Imana yubaha Imana ivyo rero mugenda mugororotse gutya ngo jewe ngezweho n'umunsi ugezweho nico mereje ko iyi ni page ni nama ndakivuga iki kintu iki ni gitabo kiryoshe nous deux Arlequin page 8 page 9 n'umunsi ugezweho mugabo nayo igitabo coba kiryoshe 8 na 9 biryoshe ntibaguma kuri 8 9 barahindukiza karabiri kuri 10 bazoguhindukiza ryari nawe ujejwe kuri kuragikora Yesu abahezagire murakoze.